kacu gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatemagaye iyakuremye irakubona. Ku biro vy'umukuru w'igihugu nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaje guha umunano abashitsi baserukira ibihugu bitandukanye mu Burundi. Abo nabo akaba ari Alf Isikli aserukira igihugu ca Turkiya, Michael Wimmer aserukira igihugu c'Ububirigi, Elisabeth Pietrobon aserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, Matthew Jere aserukira igihugu ca Zambia, Elena Witelmina Sofia Uben aserukira ubwami bwa Pays-Bas, Gelasius Gasper Diakanwa aserukira igihugu ca Tanzania, Bena Eltegenet Bezabi Himenu aserukira igihugu ca Ethiopia. Abo bose bari baje gushikiriza nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete abagena muri ayo mabanga mashasha. Kabaya karyo ko gushima imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'ivyo bihugu n'u Burundi no kugira icifuzo co kubandanya bayitsimbataza. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabakeje arabifuriza kuroranirwa muri ayo mabanga ekaranabungurira n'imiryango kugira ngo ibiganiro bibandanye na cane cane kugira ngo hashirweho imigambi yo gushigikirana y'iterambere mu bisata bitandukanye, gutyo ivyo bihugu bigenzi n'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya biherekeze Uburundi kuri gushika kuri yambona kazoza Uburundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Muri mubonano abo bashitsi bose abo baserukira ibihugu bitandukanye n'ishami rya Buraya mu Burundi bakeje cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bikorwa ariko ararangura kugira ngo atsimbataze intwaro ibereye, kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwiyongere, eka n'ibikorwa ariko arakora mu karere no muri Afrika kugira ngo asahirize ibindi bihugu garukana amahoro n'umutekano. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.